tugomba tuvugane gato ijambo ryitwa amayeri yane ya Satani. kandi kibabaje abantu benshi bazohitanwa n'amayeri ya Satani. Shengero ry'Imana ngomba ndabasigamira ijambo. Abizi yuko tugiye kwinjira, twaratanguye ariko tugiye kwinjira hagati kunigana n'amayeri ya Satani, kuko n'indinganizo y'isi yose igiye kuja mu ntumbero kuzimiza ishengero ry'Imana. Nituzotamba, muravyumva? Nituzogirana, nituzotamba, kuko vyavuye hehe? Itiro, vyavuye Itiro. Nituzogirana, nituzotamba. Ayo n'amayeri yande ya Satani, amayeri ya Satani. Homosexuel tuzokwemera muri Pentecote, bakemera homosexuel muri Pentecote tuzosengera muhira. Ayumvise mbega mwabapasi bakemera homosexuel muri Pentecote tuzosengera muhira. Ndindi rero Yesu tukugurura ibyaha tuzoba dukweza umuvumo mu gihugu. Ariko mumenye ntituze turye ingorore y'umukobwa w'Itiro, ntituze tugire n'imyifato y'umukobwa w'Itiro. Ukabona bavuga ngo abapentekote n'abagore bambara amapantaro, muzomenya ko ari umukobwa wawe w'Itiro. Bakavuga ko ari bisanzwe ko murekuriwe gukora ibindi byose mutahora mukora. Iri shengero rimaze imyaka 90, uno munsi ryagiye rija imbere, nta mwaka ritumbutse abakizwa. Ingirakamaro TV. Umwami Yesu arineze niwatanga amajambo, umunyabyaha ngo renguka umva iby'ubugingo. Atugirira ubuntu akatwiyegereza, amajambo meza cyane yo kunera umunezero. Niyo meza ndayakunda ntahatanezera. Yesu arakinga. Turangize ndabasigana n'amajambo y'Imana. Ishengero ry'Umwami turi mu minsi yacu ya nyuma. Yesu ari mu kuza, ari mu guhamagara ishengero ryiwe. Nico gituma Shetani nawe yahagurutse kugira ngo adusige. Mbega muzosiga? Oya. Ngomba tuvugane ijambo ryitwa amayeri ya Shetani, ubugunge bwa Satani. Ndashaka yuko shengero nobasiganira ijambo kugira ngo muri iyi minsi muzoze muramenya ubugunge bwa Satani, amayeri Satani akoresha. Ngomba nsome hariya mu gitabo mu cete Pawulo yandikira ishengero ry'Abanyefeso mu gice ca 6. Ndaza gusoma nyaruka, twebwe tuja kure, ni twebwe dutegerezwa kwimenya. 6 Abanyefeso, cete Pawulo yandikira ishengero ryo muri Efeso igice ca 6, nico gice ca nyuma umurongo wa 10. Ibisigaye uremesherezwe mu Mwami wacu no mu bushobozi bwiwe bwinshi. Mwambara ibigwanishwa byose by'Imana kugira ngo mushobore guhagarara mudatsinzwe n'ubugunge bwa wa mugwanizi. Uko abo tunigana ataraba inyama n'amaraso, ariko tunigana n'abakuru n'abafise ububasha n'abaganzi isi y'umwiza n'impwemu mbi za hano mw'ijuru. Kubw'ivyo mwabigwanishwa byose by'Imana kugira ngo mushobore kudatsindwa ku munsi mubi, kandi nimwaheza byose muhagarare mushikamye. Imana ishimwe. Mwami Yesu mukunzi, nagushimiye iri shengero ryavuye mu rubavu rwawe. Haleluya.
kandi nanezerewe yuko iri shenga ariwe burijejwe, wewe nyene ryo ni propriete yawe prive. Haleluya. Nawe murisangiye. Haleluya. Ivyemeze ko ishengero rigwawe bisinyishijwe amaraso yawe. Haleluya. Yesu nushimwe. Ndahagurutse Mana nk'umushumba w'imburakimazi, ndasavye mpwemu yera yigishe, kandi Satani ndagutegetse mw'izina rya Yesu Kristo, utubise tuvugishwe n'Imana, utubise tunezerwe muri mpwemu. Yesu nushimwe. Turasenze twizeye mw'izina rya Kristo Yesu. Amen. Umwami wacu Yesu niwe tanguriro y'ishengero yaremye mu mazi n'ijambo yazanywe mw'isi yacu no kudukizika. Tumube ishengero yaguze amaraso, ishengero rimwe mu mahanga menshi, ryizera umukiza umwe no kuvuka kumwe. Urishima izina rimwe risangira ingaburo imwe y'umwami wacu, yizigira kumwe. Ibyago birigoye birurwa rwose no kugira amahoro mu bihe bizoza, yifuza kuzobora ibyiza byo mw'ijuru bivuye mu ntambara rinesheje rwose. Kandi rikiri mw'isi rifitanye ubumwe n'Imana yacu n'abayo mw'ijuru. Manume kwamamera uko amera mw'isi, bonanje nshikiwawe bahabye mw'ijuru. Manume kwamamera uko amera mw'isi, bonanje nshikiwawe bahabye mw'ijuru. Haleluya. Abajene bavuye i Bujumbura baturirimbiye indirimbo ya mbere ngo byose biragize, ngo biragize birasa. Tugomba tuvugane gato ijambo ryitwa amayeri yane ya Satani, kandi kibabaje abantu benshi bazohitanwa n'amayeri ya Satani. Shengero ry'Imana ngomba ndabasigamira ijambo, abizi yuko tugiye kwinjira, twaratanguye ariko tugiye kwinjira hagati kunigana n'amayeri ya Satani, kuko n'indinganizo y'isi yose igiye kuja mu ntumbero kuzimuza ishengero ry'Imana. Pawulo yandikiye ishengero ryo muri Efeso araribwira ngo riyemesherezwe mu bushobozi bwa Yesu bungahe bwinshi. Mu Kigiriki bakora ijambo rivuga kateyi, ni ukuvuga ngo ubushobozi bwa bundi bwazura Yesu mu bapfuye. Ubushobozi atakintu na kimwe gishobora kumuhagarara imbere.
ubushobozi atakintu na kimwe gishobora kunanirana imbere yabwo. Amen. Avuga ngo baremesherezwa mu bushobozi bwa Kristo bwinshi. Amen. Haleluya. Tuzonesha kuko hari ubushobozi bwinshi, hari ubushobozi bwinshi. Iyo butariho twari kwihebura. Jewe ndaremye kuko hari ubushobozi bwinshi. Amen. Amen. Haleluya. Yemwe ntimutinye, hari ubushobozi bwinshi. Ngo kubw'iki ngo bambara ubushobozi bwose, ibigwanishwa byose. Ijambo sinza kurisigura ryose, ari ibintu byinshi abo tubigana n'ikina bagatsi umwiza n'ibindi, ariko ngomba ijambo gusa ngo ntimutsindwe ubugunge bwa mugwanitsi. Wabanje ku masoko. Satani ntazozana bya kurya biri ku capa ngo ukimenye. Azokoresha iki? Amayeri. Murabona Daniyeli agikandagiye i Babuloni, Satani yati umuhungu sinzomushobora. Yafatikanije na Yosiya gusambura ibigirwamana mu rusengero rw'i Yerusalemu. Amen. Yafatikanije na Yosiya kwimba ikigirwamana ca Ashera cyashitse mu rusengero. Amen. Eje yechiwaye. Amen. Yosiya ivyananiye abatwaye abagabo cyashoye umwana w'imyaka 8, abo umwana w'imyaka 8 ashasangangura. Muri Ezekieli igice c'8 muzobona ivyaha byari hehe? Yerusalemu. Muri shengero Yerusalemu. Muzosoma ngere mu gitabo cy'abantu muzobona ingene ngo bacinze, bafata isipiri barakimba, ngo bacinze barakiyemeka, baragiturira, baragisyokora, barabisesa ko bifubaza kuyitakura, barahumanura ngo baraja mu vyumba hari homosexualité ngo ni ya kera, ngo hari abagabo basambana n'abagabo hehe? Yerusalemu. Indani mu rusengero. Hakaba abagore basenga izuba barigatamuza abandi Imana iti nabahagara ngo n'abakozi n'abaherezi ngo bose bafise icote bariko barasenga ibigirwamana indani mu rusengero. Umuhungu yitwa Yosiya w'imyaka ingahe? 8. Daniyeli ndabikwe kuko Daniyeli kandagiye i Babuloni. Batuye umuhungu, Satani atuye umuhungu sinzomushobora, reka ndamutsindisha iki? Amayeri. Mvuge ko bazosangira nande? Umwami ukakomeye, umwami w'abami yatwara ibihugu 127. Mbega abandi abaperezida basangira n'abanyeshuri. Amayeri yande ya Satani. Aramenya ati kizokwicura umuhungu. Ubushobozi Imana yadushizemo, ubasha buri mw'ishengero rya Pentegoti, Satani bwaramuteye ubwoba, ariko najya nababwira ko atazodushobora. Tazodushobora. Amen. Abana niko bagende, ariko twebwe ntazodushobora. Bangahe bemera ko atazodushobora? Haleluya. Agombaza n'amayeri ntazodushobora. Haleluya. Uyu muhungu yarimo Imana aramenya ko yatezwe iki? Yatezwe umutego. Aramenya ko ivyo kurya vy'umwami bafata inyama, mosho y'inyama bakagenda bakayicisha imbere y'ikigwamana kikayihezagira, bagafata za vino bakazihezagira. Aramenya ati jewe rero sinzobirya. Amen. No hava ngirana Mumana. No hava mu mayeri. Dawidi. Haleluya. Sawa aramuraba arati umuhungu sinzomushobora. Nkoresha amayeri ndamushingira umukobwa wanje, hanyuma nzomwisha w'igizeni. Byoroshe. Ukwisi wiyegereza, ukwisi guha ijambo akakwiyegereza, urazoraba ko atarimo amayeri. Muzoraba ko atamayeri agizeni. Harimo. Mwana Dawidi aramurokora mu maboko yanje. Sauli. Maboko ya Sauli yakoresheje iki? Amayeri. Haleluya. Bari kuri Yesu mukanura ijisho cane, kuko wamwasi Satani aturaba ku kigohe. Wewe wishira Satani kandi
kirwa Yesu kumburu mwikumure isigire kigufi. Amen. Ngomba rero ndabereka amayeri ya shetani kwishengera. Ngomba nyaruke hari amajambo mbwirizwa gusoma hariya muri Zaburi 45. Zaburi 45 ijambo ry'Imana ryavuze ngo twambare ibigwanishwa byose ntidutsindwe n'ubugunge bwande n'abamugwaniye. 45 Zaburi ndahera ku murongo wa 10 aha ndahateba rero. Umve mukobwa wiyumviye ubanga ugutwi bashitse kandi wibagira ubwoko bwanyu n'inzu ya so, nico kizotuma umwami agomwa igikundiro cawe kuko ari we mwami wawe nawe umunamire. Kandi umukobwa wo muri Tiro azozana ingorore n'abatunzi bo mu bantu bazogusanga ubatonere. Umukobwa w'umwami ari kare afise ubwiza bwinshi, impuzu ziwe zizishishijwe inyuzi z'izahabu, ahavaza ni umwami yambaye impuzu zisharijwe. Abakobwa bagenzi bamukurikiye bahava bazanwa huri, barazananwa umunezero no guhimbagwa binje mu ngoro y'umwami. Haleluya. Mukono casobanura nyarukije nsome Ezekiyeli 28. Gitabo twavugishwa n'Imana Ezekiyeli. Reka nsome ncengira ko siko harabagira ngo ndabatereje yaruse. Ezekiyeli igice ca 28. Aha rero naho nyene ndagomba gituma ndahashaka, hari igituma ndahashaka. Ijana 28 ku murongo wa 11 ndagera ku murongo wa 19 mwashitseyo. Apentekoti murazi kuzingurura Bibiliya n'ingoga. Inomero hariya hepfo n'amajana 930. Ijambo ry'Uhoraho ryongera kunzako riti mwana w'umuntu cura intimba uririre umwami w'i Tiro umubwire utukundi ku mwami waragize ati ni wewe warakaminuza ka vyose wuzuye ubwenge ukaba mwiza wagahore. Wari muri Edeni mw'itongo ry'Imana wisakaye utubuyenge kose tw'igiciro kinini twitwa Odemu na Pitida na Yaharomu na Tarushishi na Shohamu na Yasipi na Safira na Fekina na Bareketi bo ni zahabu. Ubuhanga bwo kubaza udushako tw'ingoma n'imyironge bwari iwawe, vyari byarateguwe umunsi waremerwako. Wari umukerubi usizwe amavuta ushanje amababa, kandi nagusizeho ubaka umusozi wera w'Imana. Wacuragiza hagati y'amabuye yaka umuriro, waragahore mu ngeso zawe zose uhereye umunsi waremeweko gushitsa igihe irigari itanyo byakubonetseko. Ija Yohana 17 ija Yohana 17 ija Yohana ku murongo mbere ku murongo wa mbere. Haza umwe wo muri bamarayika ndwi bari bafise za nzavya ndwi avugana nanje arambwira ati ngwino nkwereke iteka rizocigwa maraya w'agahebuza yicaye ku iteraniro ry'amazi menshi. Uyo abami bo kw'isi basambana nawe, ababa kw'isi bakaborerwa vino nizo busambanyi bwiwe. Anjana mu bugaragwa ndi muri mpwemu, mbona umugore yicaye ku gikoko gisa n'agahama cuzuye amazina y'amarogotano gifise imitwe ndwi n'amahembe 10. Uwo mugore yambaye impuzu y'inyambara abami n'iy'agahama, yari isakaye izahabu n'utubuyenge tw'igiciro kinini n'imaragarita, afise igikombe c'izahabu mu minwe cuzuye ibihumanya n'imyanda y'ubusambanyi bwiwe. Mu ruhanga afise izina ry'akabanga ryanditswe ngo Babuloni hahambaye nyina w'abamaraya kandi nyina ibihumanya vyo mw'isi. Kandi mbona uwo mugore aborewe amaraso y'abera n'amaraso y'abashingiye intahe vya Yesu akakaramana. Kandi mbona uwo mugore aborewe amaraso y'abera n'amaraso y'abashingiye intahe vya Yesu. Ndamubonye birantangaza, ndumigwa
Yesu adufashe. Umwanya wo gusobanura amajambo neza ntawo noronka, ariko nashaka yuko tuvuganira ijambo ry'amayeri. Twarayashitse. Turasomye hariya mu gitabo cya Zaburi 45. Muri Bibiliya ubonye ahantu havuga umukobwa, ni ukuvuga idini canke ishengero. Uriko muranyuma, ahantu uzobona umugore kenshi kiba ari ikimenyetso c'idini canke c'ishengero. Ngaha tubona abakobwa bangahe? Abakobwa babiri, umukobwa w'umwami n'umukobwa w'itiro. Mu yandi majambo tubona ishengero ry'Imana n'ishengero ryande, si ishengero, ni dini. Iryo dini barakunze abene Kora. Turabona cyagihe bakoze Kora na Datani Abiramu bahagarariza, hari abana babo batafatikanije nabo, baciye baja ku ruhande rwa Mose. Barashishwe ko barabarewi bato uwo muryango wategetswe w'abakora bari abantu bajejwe kugira kuririmba n'abasa. Hanyuma rero baravugishwa, bavugisha iby'iminsi yihereza, barinjye bamuvugisha. Amen. Bamuvugishwa ko kurimba no kuvugishwa n'Imana. Babona ibintu bya kure, babona iminsi ya nyuma y'ishengero, babona amageragezwa ishengero ry'Imana rizogira mu minsi yaryo ya nyuma. Murabona muri iyi minsi twagiye turaronka ibintu byinshi dufatanya n'isi. Isi iraturesha, iraduseduliza. Ubu kera yaraduhama, ariko iraduseduliza. Kandi seduction yabaye mbi cyane kurusha persecution, kuko guhamwa kwatumye ishengero ry'Umwami rije imbere, ariko gureshwa kwatumye risubira inyuma. Ishengero ni ryiza iyo ryankwa, ishengero ni ryiza iyo rikubitwa, ishengero ni ryiza iyo ripfungwa, ishengero ni ryiza iyo ritemerwa, ishengero ni ribi cyane iyo rikomerwa amashi, ishengero ni ribi iyo rifise intebe y'icubahiro mu isi, iryo shengero risubira inyuma mu buryo bw'impera. Amajambo akomeye, umukobwa w'Umwami yarageze aho yambara impuzu nziza, amen, arizo bikorwa vyiwe, ngo zijishishijwe inyuzi z'izahabu. Ariko ngo haduka uwundi mukobwa wa hehe? W'Itiro. Itiro ngaha muri Bibiliya Ezekiel ariko yavugishwa, yavuze ku mwami w'Itiro harinde, ari Satani. None siko vyanditse? Ntimwabonye ngo yari umukerubi, ngo ari wa kaminuza. Hanyuma rero ngo azozana iki? Azozana ingorore. Ingorore ni iki? Kirundi mbere ashaka Kirundi mashuri. Ingorore. Habiki Kirundi mwa. Ingorore. Ingorore. Aha, wumvise pastor? Utuganuke. Ingabire. Udukado. Mavyumva? Amafaranga. Ibintu byinshi. Umukobwa w'Itiro atunze. Umukobwa w'Itiro ni wa mugore. Amen. Wo mu gice cya 17 mu mayeri yiwe harimo iki? Harimo ngo yisakaye kujya mugore, yisakaye izahabu, yisakaye utuyenge. Urya mugore ni idini ry'isi yose, idini riko rirubakwa n'abakuru b'isi. Ni idini rizoba ryitwa ngo umugore yuri igikoko. Igikoko ni guverinoma mondiale, ni leta y'isi yose. Rizoba ari idini rya Antikristo. Idini rya Antikristo sininya kubivuga. Idini rya Antikristo rizoba ari idini ryemera ibyaha byose. Idini rya Antikristo rizoba rifise amafaranga menshi, kuko rizoba rifatikanije na politike y'isi, kandi bisi ibintu by'ibitito by'indoto, ibintu bigeze kure. Iryo dini rizoba rifise inyigisho bita w'iteoloji inclusivite, kwemera abantu bose bazoja mu ijuru, inzira zose zishikana mu ijuru. Nico bita la pluralité religieuse. Mwubahe abandi, la tolérance, mubumve. Kuko twebwe twizeye, mu byo twizeye
ikintu cyitwa exclusivity, ni ukuvuga Yesu wenyine, abandi ntitumwemera. Umwe ni byiza, mugabo jewe sinzokwemera ubumwe ukandagiye Yesu, ukwisa kwa Yesu. Yesu arisa, nta wundi mwamba ameze nka Yesu, oyaye ntaramba, nta wundi mwogudukiza uruhu, oyaye ntaramba, Yesu araza amarira yawe, nibikunezereza, niwe natoye ngwajane hose, nta wundi oyaye. Umuntu atemera guharirwa n'amaraso ya Yesu nitumwemera. Naragiye muri Isirayeli, imva ya Yesu iruguruye, amen. Rijya buye ryari ryugaye igenza, uwadusibuye tuye ngo ryari buye ripima ibiro 4,500, itoni 4.5. Iryo buye bariyumvira ingene ryazimiye, batashobora kuronka muri Yerusalemu yose, baritoye kure hafi y'Yeriko, kuko imva ya Yesu ateza kuguma yuguruye. Iyo kwa Muhamedi irugaye. Bagiye bagira bati duha amajini yawe, tugoma amajini yawe, tugoma amajini. Ariko twebwe ari mw'ijuru y'umuherezi mukuru. Amen. Haleluya. Yesu n'umuherezi mukuru. Mbega iryo jambo muraritahura? Oya nibaza ko mutaritahura neza. Muritahura neza umva Yesu. Twebwe twabaherezi batoye, duhereza ku gicaniro cyo ngaha, amasengesho yacu akagenda adakwije. Umuherezi mukuru hariya mw'ijuru nawe Yesu. Mbega murazi umuherezi mu Isirayeli yaba yambaye imiryango 12 y'Abisirayeli ngaha, ko murabyo, agasha yambara na Tumimu na Urimu. Tumimu na Urimu yari ego na oya y'Imana. Umuherezi niwe yamenya ego na oya y'Imana. Yesu nawe yambaye hariya imbere y'Imana, yambaye iki? Yambaye amazina y'iwacu yose. Nicyo gituma wamuririmbye arinde ngo ziko mu mutima wiwe handitswe izina ryanje, ukwandukirana mwasi yobasha kumunyaga. Imana gishobora amasengesho yacu ashikira Imana abanje guca kuri Yesu. Amen. Ngo Yesu akiyumvisa agishize ajya ku gicaniro, acabwira umumarayika ngo suka kwa amavuta. Cyanditse mu byashiwe Yohana, narigisha iryo jambo, suka kwa amavuta. Ngo agacabwira igaca bimozi gaca ku Mana, hanyuma gushikira Imana igaca gute okora umuriro ngaho, suka mu isi. Hale inyishu zikaza zizana ubushobozi bwinshi. Yesu nashimwe. Uyu muherezi ntakindajeje, nanjye nababwiye n'ukurikirana turahiriwe kubwa Yesu. Yesu ntiyagumye aha, ari ngaha gusa mu buryo bw'impemu muri twebwe, ari imbere y'Imana hariya. Haleluya. Kandi niba tujeje usenze umva umuherezi uramubarira bawe intwarira Imana ntinyice, siko bagira biseye genda umvugira ibi, akaza nanje uramvugira. Rega Yesu nukamenya. Haleluya. Iyo Satana nyeretse ibyaha byanje byinshi, agomba kunihebura, ndanganiza mw'ijuru, ndabaye umukiza wanje, yankuye kw'ivyo byaha, yaratsindanishije kosimbe ng'iparuri. Amen. Turamufutseyo. Abandi ari mu kuzimu, udari mu kuzimu, Confucius ari mu kuzimu, Muhammad ari mu kuzimu, Yesu ari mw'ijuru. Yesu nashimwe. Hari insurati y'Abamisiri ivuga ngo Muhammad yavuze ngo sinzi yonja,
sizi n'ibizomba ko ndashikaye ariko yavuze ngo ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo ntabasha kuri data ntamujyana. Amen. Icyo jambo riragoye abigisha b'idini rya Satani ubu bariko barafuruguta ibyo bafuruguta ariko ntibazobihindura kuko umwemu yera ari muri twebwe. Yesu yaramaze kubiduha. Uyu mwami w'Itiro igituma nasomye nagomba nabereke uyu mukobwa w'Itiro ari we Shetani. Murabizi yuko yari umuntu akomeye mw'ijuru ariko agira ubwibone. Twasomye ngo niwe yatangiye kurondera udushako tw'ingoma, niwe yatangiye gushiraho umuziki mu bwami bw'Imana. Nibaza ko yari nka minisitiri ajejwe iki nico kama ari minisitiri akomeye arazana umuziki. Mbega murazi umuziki icyo ukora mwiza. Jewe nababwira nti jewe rero ko muririmba kose muzokwama mucunga ntimuzohinduka abasitari. Umuziki urabishira cika. Ndakunda Pentecote kubera tudatamba. Aha twari kwa mugatamba abantu bose bataha bagwaye gripe. Kubera iki? Umukungu wogirana. Mbega umuntu ariko atamba ariyumviye. Nituzotamba. Muravyumva? Nituzogirana. Nituzotamba. Kuko zavuye hehe? Itiro. Zavuye Itiro. Nituzogirana. Nituzotamba. Ayo n'amayeri yande ya Satani. Amayeri ya Satani. Kandi abantu bose ntibazoja mw'ijuru. Kandi abantu bose ntibakijijwe. Hariho abagize, hariho abazimiye, hariho abaguye mu ruhendo rwa Satani. Ntidushobora kuvuga imvugo ivuga ngo bose bazoja mw'ijuru. Wabisomye? Ivyo nivyo muri Bibiliya? Oya, ivyo ntibiri muri Bibiliya. Bibiliya ivuga ngo abazoja mw'ijuru abantu bihanye, abantu bera, abantu bagijwe amaraso ya Yesu. Niko muranyumva? Mwirinde amayeri yande ya Satani. Amayeri yande ya Satani. Umukobwa w'Itiro azozana ingorore. Bazorondera baratanguye kubaka ishengero. Ndabizi ndiko ndigisha amajambo nkaya, ndiko ndagira nabi Satani cyane. Namwe ndabasabye munyumvirize. Amen. Ndiko ndamugirira nabi cyane. Ibintu byahereye muri Amerika niho hatanga ikintu bita breakfast prayer. Bakoranya abanyamadini bose ngo bagiye kugira ngo kunywa icyayi ugifatanije n'amasengesho. Uko niko bigenda. Urumva? Nega n'abariri. Umuntu yaronse agakiza. Imyaka yacu tugezemo agizwa ku muntu ubwe kandi afite amakenga ava kuma. Adafite ibintu aguyemo, adafite inzira afashe kuko twashyize mu gihe cy'ubukungu. Ndakanga nyine Pawulo yagize ati mwambara ibigwanishwa byose mushobore kunesha ubukungu. Ubukungu buri buryo bwinshi buriho muvugishwa. Nari gusoma kuri wa muvugishwa yagenda kuvugishwa ku gicaniro cy'Ibeteli. Yari umuntu mwiza aragenda aje ngo wewe wandicaniro kuri ko waravuze ugira ikimenyamenya uturike muri atawusese wa mwami w'amanyamayero bamate fata kata gafate ukoko gucakira kwanyuri ndaniyeje ndarukana muri magara hindi nsengera ureba ari ingora ibiro byose winjirimo dusengera wihanye cyangwa Pentecote gusengera abantu batiha uremeye Yesu neza wihanye none urinjira mu biro usengera kugira usengera anza wiha none si iyo jambo la tukalizunguruka nitugombe kurivuga reka hana masiko igihamba isi kwasenye igihamba yuko yihanye aranaje n'amayeri mu yandi Imana idufashe. Amaze kubona ngo uko kunye nsengera aramusengera ukoko achavuga ngo ndaguha iki uya ndaguha ibintu ndaguha impuzu ndaguha amafaranga ndaguha ati Imana mutu yari amwari iti hari maye ntuzorye ikintu ntuzonywe n'amazi
kandi inzira wazananye nawe ari uzosubira uzoce mu yindi. Dufise uno munsi dufise abavugishwa batatu. Dufise abavugishwa batatu. Hari umuvugishwa w'ukuri, hari umuvugishwa yashaje mu buryo bw'imwemwe, hari n'umuvugishwa w'inyoma. Mbega murabumva abo bantu? Muri ico gisagara hariho umuntu yahora ari umuvugishwa ariko yarashaje mu buryo bw'imwemwe. Baramwubakana igicaniro c'ibigirwamana agizeye abona ntiyagira ico amara, ariko yumvise umuvugisha w'ukuri ati ndagukurikira tu, amuja inyuma. Abahungu be bati twabonye umuntu yakoze ibi n'ibi n'ibi. Ati mwabonye aho yaciye? Mwumvise ako kantu? Mwabonye aho yagizeye? Aho yaciye mwahabonye? Imana idufashe. Hariho abantu twavugishanijwe ariko bashaje mu buryo abo naco bamaze aho bari, ariko uno munsi bariko barakurikira abavugishwa b'ukuri, bari inyuma yabo kugira ngo nabo nyene bagere, nabo nyene bononekare bapfe, hanyuma ivyabo ntibigere ntivyononekare ntibizomenyekane. Amuca inyuma, ivyakurikiye vyose murabizi. Baramushikira ugasanga yarusha ajyanye munsi y'ico giti, ariko uribagira ico Imana yamubariye. Aramubwira ati Imana yarambujije ko nogira ikintu norya canke nywera muri ico gihugu. Nawe acamubwira ngo erega na jewe ngo ndi umuvugishwa w'Imana ntawe. None yamaze iki? Imana irambariye ngo nze ndakubarire usubire inyuma turye. Murumva ivyo bintu? Ngo usubire inyuma tugire. Nawe aho kumubwira ngo ahagarare yagira ati umuvugishwa aragize abantu bateye ingorane no munsi n'abavugisha. Ugira ukwizera kwiwawe utabaza abandi, wumve ko Yesu mufise atari uja kuvumba. Ko muri iyi minsi ari abantu umengo Yesu bamufise mu mufuko bamuvumvya abandi. Imana ni data wa twese, nawe birakwemera nawe birakwemera. Haleluya, pakumwegera gusa. Yesu nashimye. Murazi vyabaye ingene yamusubije inyuma akarya nyuma agapfa. Uyu mukobwa rero ngomba agende, tuzosubira kumbura gusubira kuri aya majambo dufise umwanya, nta mwanya uriho. Reka nsubire muri Kananisenyi hariya muri 45 maze ndahahereza. Uyu mukobwa azoca mu bihe bikomeye kugira ngo agere ku gushinga umwami, azoca mu bintu bihambaye. Mbere hajya twari gusoma amajambo menshi, tukaraba ururimi rw'uwo mugore ingene ururimi runyerera, ingene umuntu w'amajambo meza kugira ngo akunde atuzimize n'amayeri yiwe. Uyu mukobwa rero w'umwami yaciye ahantu hakomeye, arategerezwa kunesha. Umukobwa w'Itiro akanesha n'abakuru n'abantu bahambaye, bavuga ngo natwebwe nuzugire nuzu dutonere. Hari ibintu bigoye bikomeye, ariko umukobwa w'umwami, haleluya, ivyo bisi ngo arabinesha vyose. Arashika ikare mwibaza ko hari hari muri ya myaka 3 n'inusu yo kwambara ibitsibo, kuko biri tugira ngo yamaze kugira kwambara yahejeje. Amen, tuzoja kwambara. Ariko reka ndababwire mwaba aka kantu tugezemwo kugira dutambukire mu kwambara, aho kwambarira mbere yuko tuja mu bukwe bw'umwagazi w'intama w'Imana harakomeye, kuko tuzonyuranya. Umuntu yakoreye Imana afise amapeti yo mw'isi rindi azotugora. Aho uyu mukobwa w'Itiro ntugire ngo topfa kumunesha, kuko ari n'igikombe asangiza ngo kirimo ibihumanya byose. Imana idufashe. Natwe igikombe dusangiriramo kirimo ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu. Dusenze hajamo ubushobozi bw'amaraso ya Yesu, ariko ngo afise igikombe cy'ibihumanya byose agenda asomesha abantu. Abantu mukwiye mu abanyabwenge, mukwiye kuzokwiga, mukiga theology, mwige neza mumenye ibyo ari byo.
hari amateoloji menshi uno munsi, amateoloji yaduze. Mbere mu minsi muzoshobora kubona amateoloji de l'homosexualité, théologie de l'homosexualité, théologie biblique de l'homosexualité. Hari umukuru w'idini akomeye cyane, umukobwa wiwe yararongowe n'uwundi mugore, basaba ko babarongoza. Iryo dini riramwangira riti twebwe ntitubarongoza. Nawe uwo musenyeri akomeye muri iryo dini yavuze ijambo ryambabaje, acavuga ngo hamwe aba homosexuel batoja mu ijuru, ngo na jewe ndarihevye ku mutima, ni naryo waziga, ntaryo wawe warubabaye. Murumva ko ari ingorane. Murabona iki gihugu cyacu naho bavuga ngo Burundi burakeye, turatunze mw'isi, hakibera ibintu nk'aha mw'isi nihe. Ibintu nk'ibi aho bibera mw'isi nihe. Igihugu gifise reservoir nk'iki. Merci Yesu. Les jeunes, abajene muzuye muhemu yera mw'isi ni bake. Nimutebe kugenda gutwara ubwo butumwa n'uwo muriro w'Imana. Haleluya. Hari umurima muniniya w'Abafilisitiya utegeza guturirwa na Sinani, utegeza guturirwa na Samusoni. Murabyumva mbere? Aho muriko murantega amatwi? Yego. Haleluya. Amen. Batunga amafaranga, twe dutunze agakiza. Haleluya. Turabaruta. Mbega muratwe turabaruta. Turabaruta ko tubashakira ibikorano. Turabaruta ku bwisengero turagize. Turuguruye. Turakigisha ukuri. Amen. Homosexuel tuzokwemera muri Pentecote, bakemera homosexuel muri Pentecote tuzosengera muhira. Bari bwisembega mu abapasi. Bakemera homosexuel muri Pentecote tuzosengera muhira. Ndini rero Yesu. Mukuguru tukuguru ibyaha. Tuzodukweza umuvumo mu gihugu. Amen. Amen. Naho rari akajumbuno duharage ugasenga ukaja muri muhera. Haleluya. Usumba umuzungu yari inyama wewe. Haleluya. Anyoye urumogi. None sivyo? Haleluya. Amen. Yesu nashimwe kuko turafise Kristo Yesu. Impuzu twambaye, impuzu z'uyu mukobwa. Hari uwundi mukobwa w'Itiro agomba kugira hano, agomba kuzimwambura, ariko akoresha amayeri menshi. Aya mayeri tworonka umwanya wo kuyajamwo yose, ariko shengero ry'Imana mugende mwiyubaha. Amen. Yesu adufashe. Nari gusoma andi majambo ariko reka mpeze. Uyu mukobwa imbere y'uko ahamagagwa, imbere y'uko inzamba ivuga, azoca mu bihe bikomeye byo kureshwa n'isi, byo kureshwa n'abahambaye bo mw'isi, byo guhabwa ibintu kugira ngo yibagirize ubwami, yibagire Yesu. Ariko bakristo bari Bujumbura iwacu, naho utobibona, je ngira nayibona cyane kubera ibintu nabikurikiranye cyane. Izo mvugo ndazizi, mbanze neza ari izo muri theology, nuko murankurikira. Ariko mumenye, ntituze turye ingorore y'umukobwa w'Itiro, ntituze tugire n'imyifato y'umukobwa w'Itiro. Ukabona bavuga ngo abapentekote n'abagore bambara amapantaro, muzomenya ko ari umukobwa wawe w'Itiro. Bakavuga ko ari bisanzwe ko murekuriwe gukora ibindi byose mutahora mukora. Iri shengero rimaze imyaka 90, uno munsi ryagiye rije imbere, nta mwaka ritumbutse abakizwa, ariko tugatangura kwifatanya n'isi tuzoba dupfuye. Mukabona abapentekote batangiye gutamba, mumenye ko muzoba mufise ingorane. Nagiye ahantu ngaha hafi, nja mu rusengero baratamba, batamvye umugore agakubita igisusu umugabo baririmbana, ndavyitegereza nti iyi ni Satani n'umukobwa w'Itiro. None yase Satani. Ariko ngo nama Amayeri. Bona Dawidi yagize. None Dawidi yatambishwe na mwene. Namwe muri yarafise. Muri yashobora kwa muriwo. Yaramanuka ko gushaka chakira. Achake. Yaranezerewe intsinzi Imana igize. Imuhaye. Ariko ntiyari kwaravugisha. Mw'abantu. Ijambo ry'Imana ngo uhurekerera imbere
Turavuze bitari bike mu guharuka ejo bundi ndavuga bavuga ngo agakiza nako mu mutima. Je babwira yo ni mpemu ya Yezebeli yahereye kera. Avuga ngo impwemu y'Abanikorayiti ivuga ngo umubiri ntuzoja mu ijuru muri ko nabwiye ko umubiri utazoja mu ijuru. Ngo none ngo gusambana no kurya ibiterekerewe si icyaha ngo kubera umubiri utazoja mu ijuru. Yari inyigisho yitwa docetisme yakoze ibara muri kiriya gihe c'intumwa mu gihe caba Yohana. Nico gituma Yesu yavuze cyane by'Abanikorayiti. Abanikorayiti bagarutse. Nico gituma navuze akamaro k'umubiri ari urusengero rw'Imana. Reka nezerere uyu mukobwa iri shengero ry'Imana azoca mu bikomeye. Nta nkoni ubu yagiye kuba inkoni, hagiye kuba amayeri arimo amafaranga, amayeri arimo ibintu, kuko izahabu ziriho kandi n'umuntu abona n'ibintu bigaragara. Uworose kuba cy'indege cy'iki Bruxelles muri transit uzubona umugore yuri imfizi acafye nkajya ugasanga acafye nkajya kubera kuko mu bitito by'Abagiriki muri mitologie grecque bavuga ngo uburaya bwabyawe n'umungo n'imfizi. Ngo iyo mfizi ngo yasanze umugore yiyanikiye ku musenyi, ngo imibiza mu kiyaga, ngo imufata ku nguvu iramuviyora, ngo aca abyara uburaya. Hanyuma ariko mu by'ukuri imfizi ni ikigwamana cyitwa hariya mu Bugiriki cyitwa Zeus. Mu Butaliyano mu Roma kikitwa Jupiter. Hariya mu Barabu no muri Israel kikitwa Bayali. Mwavu iyo mfizi rero ni Bayali. Ngomba kwerekana yuko idini rya Bayali iri ryavuye kure, kuko idini ryatanguye kera cyane suno munsi. Ryatanguye mu gihe cya Nimurode niwe yatanguje Babuloni. Muratwe batanguje igisagara cy'Ibabeli, siko? Babuloni isobanura mu yandi majambo kuzazanirwa. Bya bindi byose birasaba uzazanirwa. Nimurode yari afise umugore yitwa Semiramisi. Uwo mugore Semiramisi rero niwe yatanguje idini birimo amabanga akomeye ya Satani i Babuloni. Hanyuma aca asaminda, avuga ngo ndayisamye watamugabo watarinda atewe n'umugabo. Iyo ndayivyaramwo umuhungu yibise Tamuzi. Munkurikire neza ndiko nabasobanurira inuze. Uwo Tamuzi muramusoma muri Bibiliya. Umugabo twari kuzazanirwa kw'isezerano Imana yasezaniye Eva, hazovye ko mu rubyaro rwiwe hazova umwana w'umuhungu. Urumva Tamuzi aje gusa n'uje kwitanganiza mu kibanza ca Yesu. Avutse mu buryo bw'igitangaza. Munkurikire. Hanyuma bidatevye Tamuzi bakava ngo yishwe n'igikoko cyo mw'ishamba. Ngo ariko mwishe rero ngo acarazuka. Murumva n'ubu bahazanye kuzazanirwa ku vyande mu vya Yesu. Ariko ni dini birimo by'amabanga amahite menshi. Umwaka wa 539 imbere ya Yesu Abapersi canke Irani y'ubu
bigarurira Babuloni. Bigaruriye Babuloni baca barahakana iryo dini, bavuga ati iryo dini ntituryemeye. Iryo dini rica riragenda ririmuka, ryimukira i Perugamo. Nico gituma muri Bibiliya mu vyasho Yohana mu gice ca 3 ivyavuzwe ku Perugamo avuga ngo ndazi ko aho uba ari umugwa wa Satani uba, ari umugwa wa Satani uri. Ya Babuloni yimukiye, yari yimukiye i Perugamo. I Perugamo iryo dini ryasenga ibyo bita imana z'amafi, les dieux poissons. Abakuru b'iryo dini bambara igitsibo cyubatse nk'umutwe w'isi. Mumurikire neza. Hanyuma umukuru w'iryo dini bamwita Maximus Pontifex Maximus. Cyasigura ngo urinda, umukuru arinda umuryango, le gardien, le chef gardien de la porte. Hanyuma rero arahava rero iryo dini ririmuka rigenda mu kindi gisagara cy'Uburaya, mugabo mu ntumbero yo kugira yo gushira ubupagani mu bukristo ikoresheje amayeri. Uriko mwanyumva mbega ejeni? Gushika n'uno munsi rero ayo mayeri ariko arakora, kuko Tamuzi muramuzi. Tamuzi niwe hari mu gice c'8 muri Ezekiyeli, niwe bavuga ngo Tamuzi yari igigwamana gikeba Imana, si gikeba Imana. Igigwamana gikeba Imana kiba gifise idini ryo gukeba Imana. Tamuzi rero ajya abagore ngo baririra Tamuzi bavuga ngo cyo igigwamana cyavyawe na mukani Muroti Semiramis. Bavuga ngo nico gituma ngo ibintu biterwa byose bimera, ngo hakabitoto, nuko imvura muci. Baca ngo Tamuzi yapfuye, abagore bose bakiha karuru, uzi nuko bazi gushikuza mu kurira ngo Tamuzi yapfuye. Imvura iguye bagaca bacako, nuko bakaririmba bakabyina ngo Tamuzi yazutse. Uwo niwe Tamuzi. Nico bivuga ngo ni ikigwamana gikeba Imana. Iri dini uyu mukobwa w'Itiro naho afise ibintu akeba Imana. Yesu abafashe. Amen. Muganagira nababwire shengero mu kurangiza. Haleluya. Icyo tuzobicamo tuneshe, ntituzoreshwa ngo bishoboke. Ayo mayeri ntazoduhitana kuko turafise Yesu. Turafise na Mpwemu Yera. Haleluya. Nagira nababwire abantu bazosamara bazokwinjira iryo dini. Nigisha ibintu biremereye byabagoye kumva. Mugumane na Yesu, mumenye yuko turi mu minsi yacu ya nyuma. Mubimenyetso bikomeye byo mu minsi y'iherezo n'uyu mugore wo mu gice ca 17 ija umurongo mbabaza muri kijya gice cy'uvuga mbona uwo mugore aborewe amaraso y'abera n'abashingiye intahe. Imana izosha amaraso yanje ntazoyanwa. Amen. Namwe amaraso yanyu ntaza yaboregwe, kuko mu isi yose aramaze konona ishengero. Biza byoroshe ukadusanga abantu bya bintu nyene vy'umuzi byo guhagarara ko barabihevye, basigaranye ruwanje worship and praise and worship, basigaranye gospel music. Agakiza karagize basigaranye amashirahamwe y'iterambere. Gutera ibiti ni byiza ariko ntibizotujana mu kuziganya no kugurana ni byiza ariko ntibizotujana mu ijuru.
mwema katuvamo tuzosigarana ibiti n'ukuri gutera ibiti no gukingira isi. Muramubona kuri uwo mw'isi bagiye bati tugende gusuhuza isi, biragoye, isi iramerewe nabi. Umufaransa bakoresha ijambo ryiza ngo bagiye ngo osheve dibo, ngo bayisanze ku musego. Isi izohera, iracyafise imyaka ga, none umuntu isi gisigaye imyaka 1000 ushirako n'iyindi tutazi, si myinshi. Bagomba ariko kuyirira, iracariho, nibarire ubugingo bwabo. Ariko umuntu ageramiwe, umugeni, umukobwa w'umwami. Nagashingiro mu bakobwa w'umwami, umuntu umva ko ari umukobwa w'umwami ashika ko hejuru. Imana itubone ko turi abakobwa w'umwami, hanyuma Imana izodufasha. Uyu mukobwa w'itiro ntagire ntadushobore. Haleluya. Uyu mukobwa w'umwami murabona imbere yuko aje kare, imbere yuko ashika hari kare akambara, yabanje kunesha umukobwa w'itiro. Anesha niki? Anesha n'abakuru bo mu bantu, acarinjira. Haleluya. Acarambara. Yesu nashi. Ejo nabari ndashima Imana ko jewe ndi mu gihe cy'isezerano risha, ariko abantu bo mu isezerano risha biroroshe kuja mu ijuru. Nukuri mwashinge biroroshe kuja mu ijuru cyane. Uri mu isezerano rishaje, yego, ufise umuherezi ahagaze mu ijuru, afise igicani, ufise mwemu, biroroshe brema. Upfa kwemera gusa ukubaha Imana. Mwumvira igituma abo isezerano rya kera bakoze bya bindi muzi. Murazi Hezekiya yarabonye uryamye uruhande rumwe, barabonye ibyo bintu, uryamye uruhande rumwe ngo umugore wawe arapfa ngo kandi nturire, ntukora n'amosozi, ntiwerekane umubabaro na gatoyi, ugana gutange ko karorero. Ariko ba Samweli, ba Elisa, ba Nowa, ba Enoke, bose mbona bake bazoduherekeza. Amen. Bazogirana, bazoduherekeza kuko ntibari mu bageni, bari mu isezerano rindi. Haleluya. Bazogirana, bazoduherekeza. Tujye tuja mu bukwe, hanyuma tumanukane na Yesu tuze kuganza. Imyaka ingahe? 1000. Icyo cyanditse ngaha muri Bibiliya. Hari abantu bibwira ngo ni ivyumviro by'abantu, biranditse aha muri Bibiliya. Hari n'abantu bahora bagira, urabona hariho n'ibindi bigoye 144 by'Abisirayeli, n'ibindi 144 ngo bizoba biri Siyoni. Hari abaca bigisha ngo mu ijuru bizokagera mbere n'abantu batarenga 144. Jewe ntavyo nemera. 144 bazohora abaminisitiri gusa. Bari hehe? Bari ku mugwa mukuru i Yerusalemu. Abandi nabo bazohora arabatwarira Imana. Icyo gihe kizoba kiryoshe. Singomba guteba kuri ibyo, ndiko navuga ku ijambo ryitwa amayeri yani. Reka ngarukirizaho. Mwiyubare nimuze mugwe mu mayeri, mwambara ibigwanishwa kugira ntimutsindwe n'ubugunge. Ubugunge ni ukuvuga amayeri. Uyu mugore w'itiro azozana ibintu, muzohore mwibuka muti baragize, barabitubariye. Ariko ndashima Imana yuko Imana ifise abantu bazohaguruka bakavuga ubutumwa. Usabye muri Bibiliya urabona yuko
ibimenyetso byose bivuga ugaruka kwa Yesu. Ikimenyetso kimwe gusa nico kivuga ko umuriro w'isi uzocuza. Ni ikihe? Ahandi bavuga ngo hazoba ibi n'ibi n'ibi, hazoba ugutigita kw'isi, henshi kw'isi, hazoba abavugisha b'ibinyoma, hazoba abigisha b'ibinyoma. Abo ni benshi bariho n'ubu. Ariko agaca Yesu wenyine ashaka ngo kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzovugwa kw'isi yose, maze umuhero uzocugira uzocuza. Amen. Mbega muriteguye gutwara ubutumwa bwiza bw'ubwami kw'isi yose? Hari muriye ngo hazogenda Mutama pasiteri wa mbere azosigara abasengera, ntihazogenda Mutama ngaha pasiteri Yoweri azosigara agira abasengera. Nibaza yuko hari umuvyo w'inkomezi ugomba kuza. Amen. Kugira ngo ubutumwa bwiza bw'ubwami bushike isi yose. Tugiye guca aho inyigisho z'umukobwa w'itiro yaciye tumubeshuze. Kandi Burundi bugiye kuba igitangaza mu isi kubera ubutumwa bwiza. Ibi bintu nimaba mwiyumvira ngo ni ibintu byaba bandi bacindi ryaba ariko barabesha. Bavuga ngo Burundi ni Israeli ya kabiri, barabesha. Burundi Yesu yabanduye abantu bose. N'umwisirayeli ntandamuruta atihanye. None sibyo? Ndamuruta atihanye, ndamuruta ntarimo. Muwazoja muri kuromema no mu bukwe bw'umwagazi w'intama w'Imana ntarimo. Kiretse yarakijijwe. Nega nabwira Abarundi ntabakora idasanzwe dufise Yesu banduye abantu bose, dutegerezwa kwihana. Ntazo n'umuntu ashinga umutwe ngaho ngo arindiriye ngo ni Yerusalemu Israeli ya kera. Sivyo? Israeli itemeye Yesu. Israeli imerewe izokwibukwa n'ivyo, mugabo ntizokwigera iba mw'izuka rya mbere. Erega ibintu byose biryoshe biri mw'izuka rya mbere. Ni ukuri? No kuganza kw'imyaka 1000 niba rimwe, kuko ibyo ni icy'umugeni w'umwagazi w'intama w'Imana. Ariko iconzi neza ku Burundi nuko tugomba gutwara ubutumwa. Nico gituma muri ko muruzura mpemu yera. Amen. Nico gituma muri ko muruzura. Imana hezagira abavyeyi bonge bategura ibikorano byo gwaruka. Amen. Ugwaruka rw'Uburundi uriko muragenda mu mahanga, uza wumva ngo twatanguye, ngo nimuze mutwugururire twatanguye. Amen. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzovugwa kw'isi yose, maze umuhero uzocuza. Imana ni nziza. Umuntu ataza guhitanwa n'umukobwa w'itiro agiye kuba umukozi w'Imana mwiza avuga ubutumwa. Nacibuka umuntu ambaza igihugu gifise ngo forme y'ikiganza ngo n'ikihe. Ni Burundi. Imana yavuze yuko urabimbaza ari umunyamerika kandi atari bamwe bashikuza w'umutama akuze cyane. Imana ngo yavuze ngo ico gihugu ngo kizoza mu by'uwo mw'isi yose. Mbona wiyumvira ko ari inyigisho za Bibiliya, hari inyigisho za Bibiliya twigisha. Isinzi mugabe izo nyigisho zahereye ikiremba, ubu ziri mu bihugu bishika 24 n'abantu bashika umuriyoni bariko bari iryo jambo ry'Imana. Mugabo hariho ubushobozi n'umuyaga wa mpemu ugiye guhuhuta no muri iki gihugu, abantu bahaguruke mu bushobozi budasanzwe batwara ubutumwa bwiza. Amen. Subiye muri cyane gijeje murambabarira tubeshuze umukobwa w'itiro. Imana bahezage. Bahejeje. Navuze ngo hagiye kuza inyigisho z'uyu mugore. Uyu mugore w'itiro
umukobwa w'itiro, uyu mugore wo mu gice c'17 agiye kwigisha n'inkomezi, azoba afise ubushobozi bwinshi, ariko mumenye umukobwa w'umwami ntazimire, azokoresha amayeri. Nabwiye ingene Daniyeli shetani yari yamubonye amutega iki? Dawidi Sawuli amutega umukobwa wiwe ati nzoca ndamwica byoroshye. Wahuriye aja kuvugishwa ategwa iki? Amayeri y'umuvugishwa. Ni ibintu byinshi, utuntu twinshi, ariko mugabe ibyo bisaba ngo ugendere mu nzira nziza, ikikuzazana ushigende ku mukozi w'Imana, ntuhitabane n'ibihita byose. Ndanezerewe yuko mvuze amajambo mu ishengero ry'Imana mu gikorane cyo gwaruka. Ndabitewe n'ugwaruka. Uno munsi usanga ngo turabuze ibyo dukora. Wowe ugomba akazi, ariko igikorwa cyo wari ugifise. Twari kumwe kuva mu ntango, murazi ntatandukaniro n'ababwiye hagati y'akazi n'igikorwa. Yesu abahezage. Ndifuza yuko kwihana, hanyuma tugashobora kuronka ubwo bushobozi. Mbega ntimugomba ko twihana neza, tukitegurira ubwo bushobozi, ubwo bubasha bwo kutujana, bwo kuvuga Kristo. Abandi bariko barondera kumucuvya, ariko twebwe tuduze idarapo ryiwe. Amen. Ariko ivyo vyose bihera kw'ijambo ryitwa kwihana. Umuntu yatuye ivyaha, ndabisubiramo. Yesu adufashe. None rero muze kwa Yesu. Ndabona abantu bararushe rwose, bamaze iminsi hano, nabarambiye, ariko muze kwa Yesu, tunyarutse. Waruka ukaba nawe ufise intahe wifuza gutanga cyangwa izindi nyigisho, cyangwa ugomba kuduhuza n'ubifise, twandikire kuri ino nimero ya WhatsApp 68 884 981 68 804 canke 68 42 14 47 68 42 14 47. Kaze twiteze intahe zivuye muri mwebwe kugira natwe tuzisangiza abandi. Izina rya Yesu rirusheho guhabwa icubahiro. Kaze, Imana ibahezagire. Niyo meza ndayakunda, ntahatanezera.